Ubukene, umutekano muke nibyo biri mu gihugu c'u Burundi. Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Nimboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane aho tugiye kwibanda kureba ku bijanye n'umutekano wahungabanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, nyuma yaho Leta itabara igiriye ingufu kaba iri gukora ibitero bikomeye cane ku butaka bw'u Burundi, aho benshi bemeza ko ingufu Leta itabara ifise muri no minsi itigeze izigira. Benshi bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yarakwiye kugira icyo akora kugira ngo aganire na Leta itabara kugira ngo amaraso y'abarundi arekeye kugumya guseseka, kuko kugumya kwita Leta itabara mu mutwe witwara gisirikare kandi w'iterabwoba ntago bizigera bitanga amahoro, kuko nabo bakiri mw'ishamba babitaga abateroriste ndetse bakabita n'andi mazina ahambaye cane, harimwo ko babitaga nabo nyine imitwe yitwaje bigwanisho kandi ikora iterabwoba, ariko ntibyabujije ko bicarana na leta ririho icyo gihe amaze bakatorera inyishu ibibazo byari mu gihugu, naho bashitse ku butegetsi bakoze bibi gusumba ibyo abategetsi basubiririye bakoraga. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru tubabwire amakuru ahambaye cane arabana n'umutekano ndetse n'ibintu bikomeye cane Leta itabara yabigiye gukora ku butaka bw'u Burundi, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye we abandanya kuvuga ko Leta itabara ihabwa byose na leta ya Kigali, ariko Leta itabara yo igahakana, ahubwo yo ikavuga ko yibera mu mashamba ya Kongo, aho yemeza ko n'ingabo z'u Burundi zimaze imyaka hafi 3 ziri muri Kongo zaragiye kurwana Leta itabara, ariko Leta itabara ikaba yarabarushije ingufu kugera naho igera mu gihugu c'u Burundi igatera ibirindiro by'abasirikare n'abapolisi, bikarangira abasirikare n'abapolisi bahunze ibirindiro amaze bagahungira mu banyagihugu, bigatuma abanyagihugu bahagirira ingorane zikomeye cane, aho Leta itabara yemeza ko atana abarundi yica, ahubwo ko abarundi bicwa na Leta ya Gitega, mu gihe Leta ya Gitega yo ivuga ko abarundi bicwa na Leta itabara. Byose nyine murabikurikira muri ano makuru twabateguriye. Turaza no kubabwira ubukene bw'ibinyobwa bya Barundi buri ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko byose bikaba bituruka ko hari abategetsi bariko barabishora muri Kongo, kuko babona neza ko muri Kongo ariho bakura amafaranga menshi cane. Ibingibi bikaba byaje bitera urujijo abarundi batari bake bari bumvishe Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko impamvu ibinyobwa bya Barundi bitaboneka ngaha mu gihugu c'u Burundi ari uko General Alengiyome Bunyoni wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi abishora muri Kongo. None abarundi batari bake bariko baribaza undi Bunyoni wavutse, canke bakibaza koko niba Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo yavuze byose kuri Bunyoni ko ari ukuri, aho benshi bemeza ko atakuri ko ari kurimo, ahubwo ko yashakaga kwegeza kure umukeba w'ibihe byose, kuko abonaga neza ko atazagumya gukora amafuti ndetse n'amakosa ariko arakorera abarundi General Alengiyome Bunyoni ahari. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wewe usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro wa YouTube usabwa gukanda kuri sabone canke subscribe, kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere yuko tubabwira ku makuru ahambaye cane arabana n'umutekano, amakuru yacu tubanze tuatangurire kuri ibi biriko biravugwa, aho ibinyobwa bya Barundi byabuze ibiciro byabyo bikaba byaduze ku rugero rwo hejuru cane, ariko imvo nyamukuru akaba ari uko hari abategetsi bahitamo kubishora
muri Kongo aho kugira ngo babishore mu Burundi kuko bavuga ko muri Kongo ariho babona agafaranga gatubutse. Ibinyobwa bya Barundi byabuze ibiciro biraduga, abajejwe intwaro baguma bahumirije, baguma mu gacerere gakomeye cane. Haraheze iminsi bigorana gutora bimwe mu binyobwa bya Barundi mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Abafise ubunywero bavuga ko ibinyobwa bigorana kuronka ku bibanza baranguriramwo. Inkurikizi igiciro ku icupa kiradugijwe cyane. Ihinguriro Barundi ntiratangaza imvo y'ubwo bukene bw'ibinyobwa bya Barundi. Ubwo abanyagihugu bo mu gisagara c'ubudandaji haraheze iminsi ubukene bw'ibinyobwa bya Barundi busubiriye kwibonekeza. Mu gihe umuntu anyotewe agagomba kwivuna akanyota agira ingendo nyinshi mu bunywero. Mu gihe unayironse nka Amstel ikinyobwa canje nkunda kiba kizimbye cyane, niko umugabo umwe aba mu bumanuko bw'igico gisagara yabwiye SOS Media Burundi. Abanyagihugu bavuga ko igiciro ca Amstel ndende cavuye kuri 3 kikaja kuri 3,500 y'amarundi, kiva kuri 2,200 kija kuri 2,500 ku kiyeri kinini. Bene ubunywero n'ububare basigura ko hari ubukene mu madepo aho basanzwe barangurira ibinyobwa bya Barundi. Tugiye mu madepo atwegereye batubwira ko bamaze iminsi Barundi itabaha ibyo binyobwa. Kugira ngo tugumane abo bakiriya bacu duca twemera kuja kubirondera kure. Turakoresha ibitoro, nico gituma tuduza ibiciro, niko basigura. Agacerere muri Barundi ni mu bategetsi karakomeye cyane kandi karateye impungenge. Nubwo bimeze uko Barundi ntiragira ico itangaje. Abategetsi bahisemwo guhimiriza imbere y'ibiciro biduzwa kw'icupa. Bavuga bati umuntu apfuma anuma aho gukankamira. Abafise ubunywero bakora uko bashoboye kugira ngo batunganirize abakiriya babo. Imvo zaba zitera ibyo bintu zaba ari izihe? Amasoko muri Barundi yemeye kugira ico ashikirije ariko amazina atamenyekanye kuko batemerewe kuvugira ku bimenyeshamakuru. Imvo z'iryo kena ry'ibinyobwa ni nyinshi. Barundi yaragabanije umwimbu wayo kuva muri 2024 aho gukora amahegitoritiro 300 bahakorwa 250. Ikindi isoko yo mu gihugu si nziza. Ibinyobwa byinshi bishorwa muri Kongo. Ni urudandazwa rw'abategetsi n'ubuyobozi bw'ihinguriro ryacu. Nta na kimwe co bibuza. Niko amasoko yamenyesheje, akanavuga ko amakamyo menshi apakirwa yerekeza muri Kongo. Iminsi yose kwenga ibinyobwa nayo nyine yaragabanutse. Iva kuri 7 ija kuri 5 kuri burindwi. Ibikorwa turabirangiza ku munsi wa gatanu isaha 12 z'umugoroba, tugasubira gukora ku munsi wa mbere mu gitondo. Avuga ko hari ubukene bw'amafaranga y'agaciro kugira ngo barangure ibikoresho bikenewe, ariko ntitwibaza ko ibyo ari byo. Hariho ibintu biturengeye, niko abakozi bavuga. Abihereza n'abadandaza ibyo binyobwa basaba Barundi gusubira gusuzuma ibijanye n'umwimbu. Basaba kandi abategetsi kuraba inyungu zabihereza ibyo binyobwa hagati mu gihugu, kuko biraboneka neza ko ibinyobwa byose biriko birakorwa na Barundi biriko birashorwa hanze y'igihugu muri Kongo, kuko ariho hari agafaranga kenshi cyane, bigatuma abarundi batari bake baharenganira ku rugero rutarigera rubaho. Amakuru yacu tabandanirize ku makuru arebana n'umutekano ndetse n'ubutungane. Umuhari w'abagwanyi Red Tabara ukurikiranwa ku byaha by'agahomera munwa. Parike nkuru y'igihugu c'u Burundi yatangaje ko yuguruye amadosiye 2 ku bitero byo mu Gatumba, Bujumbura na Buringa Bubanza. Byahitanye abantu baba 30 harimwo abajejwe umutekano. Umuhari Red Tabara wanemanze ibyo bitero uriyamiriza ubutungane buriko buragirwa igikoresho cy'abategetsi. Itangazo ry'umushikirangamanza kizigenza wa Repubulika hari kuri uyu wa 4 uheze ku mugoroba i Bujumbura, igisagara c'ubudandaji, ku bwa Leonard Manirakiza harakozwe ubwicanyi bw'agahomeramunwa kandi bategerezwa guhanwa by'akarorero.
Dufatiye kuri ibyo bitigiri biteye ubwoba turabona ko abagize umurwi w'iterabwoba Leta Tabara barondera abanyagihugu harimwo abana n'abakenyezi ariko batarondera abasirikare. Ikibabaje gusumba ku gitero cy'Iburinga, abo bicanyi bateye umuryango uri mu kigandaro kandi uremanga ko ari wo wakoze ayo mabi, niko yatangaje umukuru wa parike. Kuri ibyo amadosiye abiri yarunguruwe muri parike nkuru ya Repubulika i Bujumbura. Ubutungane bw'u Burundi buriteguriye cyane gukurikirana abo bakora iterabwoba, abakorana gushika bahawe igihano ruhasha, niko umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika arangiza. Ibitero biriko biragirwa ko amatohoza y'ubutungane bwa parike ya Bujumbura ni ibyakorewe ivugizo mu Gatumba intara ya Bujumbura na Buringa Igihanga Bubanza, byabaye muri Kigarama na Ruhuhuma guheze. Intambara y'ibiharuro. Nubwo umuhari w'abarwanyi Leta Tabara wayimanze ibyo bitero ntiwemera ibiharuro bitangwa na Leta y'u Burundi. Patrick Nahimana umuvugizi wo murwi uvuga abasirikare n'abapolisi 16 bishwe muri ibyo bitero. Ni mu gihe Jerome Niyonzima umuvugizi wa Leta y'u Burundi yavuze abantu 9 bishwe harimwo umusirikare n'umupolisi. Uwo murwi wa Robert urabihakana, ntitwigeze dutera abanyagihugu kuko nibo dukingira, ahubwo twateye ibirindiro by'abasirikare n'abapolisi, niko bimenyeshwa na Patrick Nahimana. Nico gituma twiyamirije amatohoza kuko arahegamye cyane. Dushaka umurwi wigenga twumvikanye ko kandi turiteguye guterera kugira ngo ukuri kumenyekane, niko abibona. Leta Tabara ntiha agaciro aya madosiye y'ubutungane. Wo kwizera gute ubutungane buhabwa amategeko n'ibihangange mu gisirikare no mu gipolisi, igendereza hamwe no mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD? Ayo madosiye y'ubutungane nta turaba, niko umuvugizi wa Leta Tabara ashimangira. Mu gihe abanyepolitike nka Leonce Ngendakumana yasinye amasezerano ya Arusha, babona ko hoba ibiganiro hagati y'abashamiranye. Umukuru w'igihugu we siko abibona. Woganira gute n'abica abana, abakenyezi n'abasaza? Ntaco bagwanira kuko ntibateye ibirindiro by'abasirikare canke abapolisi, n'abitwaje iterabwoba bo gushengezwa imbere y'ubutungane, niko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze mu kiganiro yagiranye n'abanyagihugu muri Kigarama 2023 mu Cankuzo mu buseruko bw'igihugu. Ariko ku bwabo bagwanye uburyo bwo nyine bwo gutora umuti w'ayo matati ni ibiganiro. Ku mazina baduha y'abitwaje iterabwoba ntibidutangaza kandi ntibitubaza kubandanya urugamba rwacu. Nabo nyine babita ibinywa amaraso mu myaka ya 90, ariko nticyabujije kwicara ku meza y'ibiganiro kugira ngo amahoro agaruke. Niko Nahimana yongera ko akanemeza ko umurwi w'abarwanyi avugira ugira ibitero ku Burundi ugahungira mu mashamba yo muri Kongo, ariko Gitega yemeza ko umurwi ushigikiwe na kandi uhawe indaro n'u Rwanda. Ibihengeri n'urwikeko. Kwa 26 Ruhuhuma guheze haraye habaye igitero cy'Uburinga cyahitanye abantu 9 kubw'abategetsi b'u Burundi. Umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yari yagendeye ako karere, yaremeye ko hari ibihengeri bikomeye cyane. Umutekano ni moteri ya byose, atamutekano nta na hamwe twoshika. Kubw'ico gitero cyo mu Gatumba n'Iburinga bisigura ko hari ibihengeri, niko Ndirakobuca yashikirije mu ijambo ryiwe imbere y'abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano imbere yo gusohora abamenyesha makuru. Yarabandanije ati igikorwa cy'umutekano si cy'abasirikare n'abapolisi gusa canke abajejwe intwaro gusa, ni igikorwa cacu twese, nta muntu n'umwe yokwigirira sindabibazwa. Ndazi ko dufise amakuru ahagije kuri ibyo bihengeri. Kuko umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca turazi abo bantu bahungabanya umutekano, bamwe ni abana bacu, abandi ni abavukanyi, abandi ni ababyara bacu. Umuntu agiye muri ibyo bikorwa dutegerezwa kumufata nk'uwataye umurongo, dutegerezwa gutorera umuti hamwe kugira ngo ibi bizosubire kubaho.
Gervais Ndirakobuca we yemeza ko impamvu ibitero bigomeza kuba ari uko mu Burundi harimwo ikibazo gikomeye cyane mu nzego z'umutekano, mu gihe perezida we avuga ko impamvu Burundi bukomeza kugabwaho ibitero ari ukubera igihugu cy'u Rwanda. Ni byinshi tuba turiko turabatohoreza kuri no monesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Wowe cy'ubusabwa nta kindi ni ugukanda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Banywanyi bacu ibihe byiza nibyo ndabipfurije, amakuru yacu yo nakagaruka.